Shengero ry'Imana, haleluya. Amen. Ndabaramukije mwese mu izina ry'Imana. Amen. Fatuzica. Ayakubaha murongoye iri shengero ryiza rya Pentecote, bavukanye mwese, ndasubiye kubaramutsa amahoro y'Imana. Amen. Uyu munsi ndi n'akanyamuneza ho kubana namwe ngaha iwanyu. Ndazi yuko mwari munkumbuye, naje nawe ndabakumbuye. Nzanywe ngaha iwanyu kugira ngo twifatanye mu gisabisho cy'uno munsi, dushimira Imana kuko yama ibungabunga Uburundi bwacu. Umwungere wanyu yavuze ngo hariho nabo ngo nkoresha, ahubwo nabo dukorana. Nabo dukorana kuko umwami wacu ngaha mu Burundi ni Imana, kandi twarayimitse. Twese rero turabakozi bayo, turakorana. Nje kubakingurukira ku gisabisho cyanyu mwa muriko muransabira. Uyu munsi mwije umwaka ugira gatatu munshinze kubaja imbere ngo ndabarongore muri urugendo turimwo rwo kubakira ubwami bw'Imana ngaha mu Burundi wacu. Nezerejwe no kuba ngaha iwanyu kuko n'igihe twari turiko turimenyekanisha, murazi yuko mwantekereye igisabisho turi hari Inyanzarake. Ababungere banyu bose bari bakoraniye Inyanzarake barantekerera igisabisho, none ico gisabisho kingejeje kuri uyu mwaka ugira gatatu ndemye. None ndabashimiye. Erega imyaka itatu si mike urongoye nk'iri hanga ry'Uburundi ryaciye mu bihe bigoye. Ivyoroshe kuko burya abaciye mu bihe bigoye bose muze murabe na bene Israeli nabo nyene vyari bigoye kubarongora. Murabizi yuko na Yesu ari Yesu yaravuga ntibumve. Abantu bato bato bakamwumviriza bakanezerwa, mugabo ugasanga abakuru muri abafarisayo ntibemera. Mugabo yagumizako. Murazi yuko Musa arongoye ihanga rijana mu gihugu c'isezerano ntivyamworoheye, kandi wewe n'Imana yabiyereka imbona nkubone mu nkingi y'igicu ku murango no mu nkingi y'umuriro mw'ijoro. Mugabo nticabuza yuko bamwangira. Rero abantu baciye mu ngorane nyinshi, umutima usanga waramaze kuja mu kirere, yamabona ibintu byose biteye ubwoba. Ariko kubw'ubushobozi bw'Imana byose birashoboka. Amen. Nta kimwe kinanira. Ndibuka umwaka wa mbere twatanguye bigoye, twese turi mu kajembegete, turavyibuka twese, ntivyari vyoroshe. Ariko abo yakaririmbo muce mukamfasha, niko kamfashije kera Yesu akiri mwiza. Indirimbo y'amajana 332 abafise akazi karongorotse boyifasha tukayiririmba, yaca bigenda neza. Niyo yandemesheje gaca mbona yuko byose Yesu azobiziriza, kihora cereza nta kitazomwumvira avuze.
ntawe ugira ubwoba kuko turazi icari c'Imana. Twari mu bihe bigoye camwiyumvira rero ari wewe Imana yashize kurongora ihanga ugasanga bose imitima irahagaze, ariko nkabanzi ni Imana twarayimitse niyo mwami w'Uburundi jenda umukozi ikaba ariyo yikorera. Hajya nk'umwaka wa mbere navuga nti mbe nk'ubu tworima ntibimere ko umuntu arima akazabona arahanze. Hajya habigira ubuhinga ngo barazi ingene bimera ntawe biyizi kurya mutazi ingene umuntu abaho. Nkubo wiyumviriye kuva ukira kayoya ukazona ingene umeze uno munsi ukazusanga urihebuye ntibikunda. None ayo magufa yavuye amaca tuvugisha ko ayo magufa kugira ukomere uko byavuye amaca yerekana ubushobozi bw'Imana. Hose naremeshwa nuko abarundi mwese mwagoma muzamurandugikira ubutumwa mutirema turiko turagusabira. Nkabanzi yuko mw'ijambo ry'Imana handitse yuko babiri caye batatu bashize hamwe bagasenga ati ivyo muzabusaba byose bizobabera uko. Mugabe isabiki kwemera. Nawe urasenga gute utemera ko biba ntibiba. Igituma twebwe biba rero turasaba Imana twemera kandi kaduha. Ari mwabonye igihe imvura yagira itare mwarabibonye sinzi ingene mutima mweranda yanjemo tubwira abarundi ubu nyene bose bafukame basenge imvura ndayiba. Sinzi ingene vyaje mugabe ico nabonye nuko nababwiye nti twese dusenge kandi imvura ikiraza. Ico nico nzi kandi ndacemera nta murundi rero wagitekeranye. Uno munsi rero dushitse mu gihe ciza cane, ushitse abarimyi twese twimbuye ibintu bimeze neza kuko no kurongora abantu bashonje ntibyoroshe. Musa baravuga ngo turashonje bakagumuka kandi bo byaranumvikana ko ntibari bafise aho barima. Tweho rero turanka kurima tugaca tuvuga ko dushonje kandi Imana araduhaye isi nziza imera. Musa baramugora bashonje mbere barose ibyo barya naho ngo yadushaka n'akanyama. Abantu burya twama dushaka utwiza imisi yose barose amana bacapa ngo dukeneye akanyama nako. Murabona ko bamuruhishije gushika hasaba Imana ati basi nyica jewe si jewe aba bana ni gwawe si jewe nabavyaye si jewe nabateye igise none rero basi mfume mpfa je nigiye. Murumva ko yari yaroshe gutwara ihangariro ntivyoroshe. Nico gituma no munsi ndanezerewe kandi nkanezerezwa nuko mugwa musabira kugira ngo Imana igumane natwe. Mubandanye rero mudusabira dusaba Imana igume ngaho iwacu tuyimike turime twimbure imvura igwe hanyuma natwe tugire urukundo. Imana ntishobora gukunda ahantu hatagira urukundo. Benshi ngaha muri abavyeyi musanze abana banyu bariko bararyana muhira muraneze. Iyo babanguranije ukavuga uti kundane bana bakanka ukabona baguma bari mu ryana hari n'igihe uvuga ngo reka ndabareke mbaze cyo kwitemberera ndagaruka byahoshorotse. None Imana ibonye abarundi natwe turi mu ryana mwibaza ko yoza. Nico gituma twari twaragize umuvumo kubera ugwanko twarankana tukabiryarya. Imana ntishobora kunezererwa hano nkaho mu gusanza abana ariko baratwenga bakina banezerewe uri umuvyeyi nawe wumva unezerewe. Nico gituma rero natwe abarundi ko twahindose iryo bakwe tukaba tuvuga ururimi rumwe tukaba turi umuryango umwe. Natwe rero twerekana urukundo kugira ngo Imana nayo inezerwe ikigumi tugirira neza kuko n'ubundi yatugiriye neza. Ndabakengurukiye rero kuri uyu munsi kubona mwanyakiriye n'ugweze ndabona akanyamuneza kari ku maso yanyu nanje nca numva mpimbawe. None rero mu kurangiza ngira nsubire ndabasabe ntimuruhe ubusaba ntaruha mubandanye mudusabira dusaba ibihezagiro ku Mana. Mwese rero ndabifurije kuroranirwa Imana ibahezagire.